Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi yaga muganga aho dusanzwe tuganira ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo bidufashe kumenya ni biki umuntu yokwirinda yokwiyubara bishobora guhungabanya amagara meza canke mbega nibihe umuntu yoharanira gukora yoshira imbere yokwitwararika vyomufasha kugira gushishikara guteza imbere amagara meza. None rero nuko mu kiganiro c'ubiheruka twarabiye hamwe indwara yo gukena amaraso mu gifaransa bita ngo ni anémie, hama turabira hamwe ndangura kintu, turabira hamwe muri rusangi imigwi y'amaraso yariyo ni ingahe yitwa gute, hanyuma kandi twerekana yuko amaraso afise agaciro kadasanzwe mu mubiri wacu mu magara yacu kugira ngo tugire amagara meza. Mu kiganiro cacu rero cuno munsi twagomba turabire hamwe agace kagira kabiri kuri iyo ndwara ya anémie canke se yo gukena amaraso mu mubiri, aho twagira turabire hamwe ibimenyetso vyerekana canke se biranga iyo ndwara yo gukena amaraso muri rusangi, novuga ngo kutaremvye ariko novuga ngo amaze kubonekana ko afise ico kibazo, kubera hari ibimenyetso tuzorabira hamwe kumure mu gite kizokurikira. Mbega uremvye wiwe rero novuga ngo umwanya n'umwanya ashobora kuduca mu myanya y'intoki, mbega wewe biba bimeze gute, ni bihe bimenyetso biba bivyerekana. Ureko gaturabire hamwe ibimenyetso indwi muri rusangi bishobora kuboneka ku muntu afise ikibazo co gukena amaraso mu mubiri, no kuvuga arwaye indwara ya anémie, afise indwara yo gukena amaraso mu mubiri. Ugukena amaraso rero umuntu yokwiyumva ati mbega niki bisigura iki, ni ryari vyovugwa yuko umuntu akenya amaraso. Gukena amaraso mu mubiri ni indwara iterwa no kugabanuka k'uduce ndemangingo amaselile, novuga ngo amaselile sanguine, uduce ndemangingo tw'amaraso cyangwa se two muri vya bindi bigize amaraso twitwa globule rouge. Ibigize amaraso twarabonye ko hariho ico bita plasma kingana n'ibice 55 kwijana, twarabonye le globule blanc zingana n'igice 1 kwijana, twarabonye na mana yuko globule rouge nayo igizwe n'ibice 44 kwijana, gutyo tukaturonka ibice 100 kwijana vy'ibigize amaraso. Rero vya bice 44 kwijana vy'ibigize amaraso vyitwa globule rouge, iyo vyagabanutse, iyo vyagiye munsi y'urugero rukenewe, muri ico gihe rero ncaduza tukavuga tuti iyo bija hose uyu muntu arafise ikibazo novuga ngo c'amaraso make, arafise indwara ya anémie. Ibi bimenyetso rero kimwe muri ibi nuko umuntu iyo afise ikibazo co gukena amaraso mu mubiri, afise amaraso make mu mubiri, agira yeruka, haba ico bita ngo ni pâleur. Iko kweruka rero kubonekana mu jisho, ugize gutyo ukaraba indani ukabona ko mu jisho hiwe herutse canke heruka, hanyuma nukuvuga yuko hababonekana ko atagakurere, akabara kajya kerekana nyene ko ahantu hari amaraso, novuga ngo ibara ritukura. Hanyuma kandi uyu muntu areruka mu nzara, uravye inzara ziwe urabona ko zeruka, niyo ushonze gutyo urabona yuko hera atakabara gatukura kaza. Hanyuma kandi uyu muntu areruka n'iminwa, ni kuvuga uvyuye ukaraba hari indani mu minwa canke ukaraba kuri n'umunwa wo haruguru hari indani canke hepfo indani, naho nyene uravye usanga habonekana ko herutse. Muri ico gihe ico ni kimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana ko uyu muntu afise ikibazo c'amaraso makeya. Ikindi kimenyetso gishobora kwerekana ko umuntu afise amaraso makeya nuko umutima wiwe ushobora kuza uracishamwo ugatera wiruka cane, byo twita ngo ni palpitation cardiaque mu gifaransa. Rero iyo umuntu abona ko bihora bicishamwo umutima wiwe ugatera wiruka cane, aho hantu naho nyene usuzumye neza urashobora gusanga afise ikibazo c'amaraso make mu mubiri, kubera ico kimenyetso kimuboneka. Ikindi kimenyetso gira gatatu ngaha twovuga muri bino bimenyetso indwi, nuko umuntu ashobora kwama yumva amenetse umutwe, ugasanga uyu muntu afise umutwe umeneka mu buryo budasiguritse, umutwe wiwe ntukira, yamana umutwe umenetse.
rero naho nyene iyo bibonetse ko umuntu afite ico kibazo cyo kwama amenetse umutwe, bimwe mu bibazo bishobora gutuma umuntu agira uwo mutwe wamumenetse, harashobora kubamo ikibazo cyo kwafisa amaraso make mu mubiri, ariko ntibisigura ko imisi yose umuntu yama amenetse umutwe yama aba afise ikibazo cy'amaraso make mu mubiri oyaye, kubera hari ibindi bibazo canke izindi ndwara zifise kino kimenyetso cyo kwama umuntu amenetse umutwe. Bisigura yuko rero wumvise kimwe canke bibiri muri ibi, wegera umuganga hanyuma agakurikirana imvo n'imvano iyo ivyo bimenyetso bizanana, gutyo akabona kwemeza yuko ari ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri. Bitabaye uko naho ushobora gusanga wihenze wewe ukemeza ngo ugwaye iki canke kiriya, ariko mugabo mu vy'ukuri atari co ugize atari co urwaye. Iruhande ya kino kimenyetso cyo kwama wumva umenetse umutwe iyo ufise novuga ngo amaraso make mu mubiri, habaho ikijanye no kwama wumva ufise ibizunguzungu, umuntu akamana vertige. Rero muri ico gihe naho nyene haba hariho probabilité yuko ushobora kuba ufise ikibazo c'amaraso make mu mubiri. Niyo mpamvu haba hakenewe ko hakorwa consultation kwa muganga, hanyuma hakabaho gupima kugira ngo igipimo cyo kwa muganga cemeze neza yuko mu vy'ukuri ivyo bimenyetso vyabonetse ari ibimenyetso bifatiye ku ndwara yo gukena amaraso mu mubiri. Twarabonye yuko kwa muganga aho nyene ushobora gupimisha ukamenya ngo mfise umugwi w'amaraso uyu canke uyu. No kuvuga rero kwa muganga kandi niho honyine ushobora gupimisha bakamenya amaraso yawe ari hasi canke ari munsi y'urugero rukenewe, ku rugero rungana gute. Mbega biracari ibintu bisanzwe bivanye nuko basanze naho ubura amaraso mugabo utabura menshi, niko novuga kumbure nibaza ko vyumvikana. Hanyuma ikimenyetso ca kane naco nico ko umuntu afise ikibazo cyo gukena amaraso mu mubiri ashobora kwamana uburuhe budasiguritse. Uyu muntu akama yumva arushe imisi yose, naho yoba yaryamye akaruhuka agasinzira, ntavyuka ari en forme, akama yumva umengo ni magoyagi, aragoyagirika. Ibi navyo bisigurwa niki? Mu kiganiro c'ubiheruka twaravuze yuko amaraso agenda ajanye muri yo, agenda avanze na vyangombwa canke vyankenerwa umubiri ukeneye kugira ngo ubeho. Ivyo vyangombwa canke vyankenerwa navyo nibiki? Ni ya vitamine yose umubiri ukeneye twafunguye, mu byo twafunguye, ni vya vyunyunyu les sels minéraux ziri canke biri mu byo twanyoye canke twafunguye, kandi nibijya byose vyankenerwa umubiri ukeneye, harimo mbere wanashaka na oxygene, za mpemu nziza umubiri ukeneye. Twavuze yuko ahantu hose amaraso adashika, ivyo bihimba amaraso adashikamwo neza, iyo ico kibazo kidaciye gikemurwa n'ingoga, no kuvuga yuko ivyo bihimba birabora, birononekara, birasinzikara, kubera yuko bitaronka vyankenerwa kugira ngo bigire bibashe kubaho no gukora ico bijejwe ku magara yacu. Hanyuma ikindi naco gishobora kuboneka nico ko umuntu ashobora kugera igihe akananirwa no gukora ibikorwa vyiwe vya misi yose asanzwe akora. Ico twavuga ngo ni difficulté à se concentrer. Umuntu bikanka yuko yokwikoncentra, bikanka yuko yogira novuga ngo yohangana n'udukorwa twiwe twa misi yose. Yahora avyuka agakoropa, akavoma, akoza amasahani, agateka, akaja gusuma, akagirani. Mugabo iyo umuntu afite ico kibazo c'amaraso make mu mubiri, hagera igihe aho usanga n'ivyo navyo bimunanira, kandi yahora abikora. Umuntu yahora nk'akarorero aterura ibido akayikorera, akayishira ku mutwe ata muntu ayimukoreye. Mugabo iyo ico kibazo c'amaraso make camaze kubonekana yuko cabaye ndanse, uyu muntu hagera igihe ya bido atoyiterura ngo ayikorere, ayiremeke, kuko nta nguvu abagifise, nta bushobozi abagifise. Kubera iki? Za nguvu burya zizanana muri ya maraso nyene, kuko ya maraso niyo abarimo vya bifungurwa ntanga nguvu twafunguye, ivyo umubiri ukeneye kugira ngo ugire inguvu, ubeho neza, n'ibindi. Nizera ko ivyo bintu vyumvikana. Hanyuma ikimenyetso novuga ngo kindi ca gatandatu muri ca gatanu muri no bimenyetso vyerekana yuko umuntu afise ikibazo ashobora kuba afise ikibazo cyo gukena amaraso. Ikimenyetso ca gatandatu rero ni uko umuntu ashobora ngo gukarigwa no kwibagira. Umuntu ashobora kugera igihe ugasanga
asigaye akaligwa no kwibagira, ni difficulté à se souvenir ibintu kanaka. Ugasanga umuntu asigaye akaza ugwiba, nibaza ko bavuga ugwiba, ukwibagira. Ugasanga umuntu asigaye akaligwa no kwibagira cyane. Umunyeshure yahora boroka agafata ni double feuille, ibintu bibija ku mpapuro zibiri akabifata ku mutwe, ugasanga asigaye yibagira. Nka jewe ndi umwivuzi w'amazina, ndafise amazina shobora gufata ku mutwe impapuro zine kandi nkamanuka neza ku buryo naho twojana ushobora kubona yuko ata birebire noba nagize nahinduyemwo muri vya bindi vyanditse. Ico gihe rero iyo nkariwe no kwibagira ya mazina ntibikunda yuko no yafata ku mutwe, bica biguma bicika. Utavuga ngo imboroko zagurutse zacitse, ibintu nyene nk'ibyo. Ikimenyetso c'indwi ari naco canyuma muri bino bimenyetso indwi twavuze ko tubazaniye mu kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, nuko ngo umuntu kububakanye ashobora gutakaza ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, ni perte de la libido. Ugasanga rero umuntu arimariye indwi zibiri yumva atani ibyo ashaka, yumva atani biri muri we. Urumva ko navyo nyene atari vyiza. Ivyo navyo nyene birafise ingene bisigurika, kubera yuko ahantu hose ya maraso adashika, no kuvuga ntihagira ubugingo, ntihagira amagara meza, ntiheza ngo hashobore gukora igikorwa cose hagenewe. Muri ico gihe murumva yuko rero kuno gukena amaraso gushobora guhungabanya n'ivyo navyo. None rero bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amazi yazindutse ageze kure, ntamagwa arahogwa. Kuvuga menshi siko kuyamara, ariko mugabo kandi bibwirwa benshi bikumva bene byo. Nizera yuko amaze kwiyumva yuko hari ibikuraba, hari ibikwerekeye, woshobora gukosora canke se woshobora kugira kubaza abajijwe amagara y'abantu bakakurabisha, bagasuzuma bakaraba yuko ivyo bimenyetso wiyumvise ko muri bino byose tuvuze ko hatoba harimwo ibimenyetso vyerekana yuko ufise ikibazo c'indwara yo gukena amaraso mu mubiri. None rero jewe Janvier Manirambona mwari muteramanye, ndabikebanuye. Naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga no mu bindi biganiro bisanzwe bicisha kuri Intambwe Idahita TV.